Inyurabwenge. 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 Umunsi umwe mu caro kimwe kiraho haba abahungu bane bakavukana na se wabo yarashaje cyane. Igihe kimwe rero carageze se wabo arapfa. Aba bahungu bahitamwe kugabura amatungo yose yase, amatongo ndetse n'inzu. Barumvikanye umwe amatongo azotwara, ariko banumvikana ko nyina wabo azogumana n'umwe muri bo, ko bazoza baramuhanahana buri kwezi guheze. Ariko umuhungu muto muri bo yumva umuvyeyi wabo adakwiye kuba mu ubwo buzima bubi cyane bwo kumuhanahana. Anatinya ko bene wabo bumufata nabi kubera ko yamukunda cyane. Yiyumvira ko batomufata nkuko we wabishaka. Inyuma yo kwiyumvira ivyo rero yabwiye bene wabo ko afite iciyumvira ashaka kubasangiza. Ati bene data, hari ico nshaka kubabwira. Ati nimwanyumva ndabasabye muze kunyemerera. Abo bahungu bavukana n'amatsiko menshi bati nigiki ushaka kutubwira? Umuhungu ati ndashaka ko aya matongo twari tumaze kugabura muyigumiriza, ariko mukampa mama wanje tukibanira. Ati mundeke ndamyiteho neza mu buzima sigaranye aze yisazire neza. Bene wabo batatu basigaye bishura bihuta n'akanyamuneza kenshi bati turavyemeye cyane mutora umyiteho. Biranabatangaza cyane ko bafashe ingingo nkiyo. Banezerezwa cyane ko anabakuye ku mutwaro wa nyina akanabaha amatongo yiwe. Nuko baravyumvikana ko mutoyi wabo ari wazitaho nyina wabo mu buzima sigaranye. Wa muhungu mutoyi n'umugore wiwe yarafise bimukira mu kazu gato na nyina wabo nyene. Umunsi ku wundi wa muhungu yamayitaho nyina akamyitwararika cyane, akamuha ivyankenerwa vyose. Ariko nyene wa muvyeyi bari basigaranye vyarageze igihe nawe arapfa, asiga abo bahungu ko ari bane. Ariko asaza neza ataca buranye wa muhungu muto. Umugore wiwe aca mubwira ati raba mama wawe aritavye Imana. Ati ubu nta kintu na kimwe dusigaranye. Wa muhungu aramyishura ati natanze ibisigi vyanje kuri bakuru banje kugira ngo bampe mama tubane, kubera ko nizera ko atakintu ciza kwisi kiruta mama waje. Kabone niyo bwoba ari ubutunzi bungana gute ntacari kundutira mama wanje. Ndabizi neza ko nyina w'umuntu azana imigisha idasanzwe. Nanje rero ndizeye ko nzoronka imigisha myinshi cyane isumba bwa butunzi natanga kugira ngo umane na mama wanje. Ivyo bimaze kuba hari ku mugoroba umwe wa muhungu aja kuryama ahejeje gukora akazi kari karuhisha cyane. Afatwa n'agatira arasinzira, ariko mu ndoto arota indoto zidasanzwe. Mu ndoto ziwe yabonye ibihumbi vy'ibiceri vy'inzahabu. Aca yumva ijwi rimubwira riti ibi biceri byose vy'inzahabu n'ivyi wawe. Ati rero nimba ubishaka ndakubwira iyo uja kubikura. Ariko wa muhungu abaza ati ibi biceri vyoba bivuye ku mugisha? Ryajwi rimubwira riti oya siho bivuye. Wa muhungu acaravyanka ati sindabishaka nimba bitavuye ku mugisha. Mu gitondo abwira umugore wiwe ivyo yararota. Umugore biramushavuza, ariko umuhungu amubwira ko ashaka ibivuye ku mugisha. Mwijoro rikurikiraho yongera kurota ibihumbi n'ibihumbi vy'ibiceri vy'inzahabu. Aca yumva ryajwi rimubwira riti tora ivyo biceri nimba uvyipfuza ndakubwira aho uja kubikura. Yongera kubaza ryajwi nimba ari bivuye ku mugisha. Yongera kumyishura ngo oya. Nubundi aravyanka kuko bitavuye ku mugisha. Mwijoro rya gatatu abona ibiceri bibiri gusa vy'inzahabu. Yumva ryajwi rimubwira riti ni wabo bishaka ndakubwira aho uja kubikura. Yongera abaza ryajwi nimba bivuye ku mugisha. Ryajwi riramwishura riti ego bivuye ku mugisha. Wa muhungu acaravyemera. Ryajwi rero rica rimubwira haja kubikura munsi y'igiti. Bukeye abibwira umugore wiwe, nuko baja mw'ishamba aho ryajwi ryamubwiye ko abikura. Baca barabibona bahasanga ibiceri bibiri vy'inzahabu. Barabitora. Umuhungu abwira umugore wiwe kubibika neza, ariko umugore abwira wa muhungu ko bokuramwo igiceri kimwe bakakigura ico gufungura kuko atakintu co gufungura bari bafise. Bemeranije ko bagura ifi. Umugore acafata igiceri kimwe aja mw'isoko kugura ifi. Arayigura arayitahana atangura kuyikata. Akiriko arayikata acabonamwo imikufi ibiri y'agaciro gahambaye cyane. Acaja kugereka umugabo wiwe. Umugabo biramutangaza cyane. Baca bafata umukufu umwe bawujana kugurisha mw'isoko. Umugabo bawujanye ko nawe atangazwa n'ubwiza bw'uwo mukufi. Arababwira ati uyu mukufu ufise igiciro gihambaye cyane. Ati rero jewe sinoshobora kuronka ivyo ndawugura. Ati ariko mushoboye kuwujana ku mwami kuko niwe ashobora kuronka icawugura wenyene. Umuhungu ajana wa mukufe ku mwami. Umwami akiwubona nawe atangazwa n'ubwiza bwawo. Abwira wa muhungu ati uyu mukufu nta kintu na kimwe mfise co ugura, ariko ndaguha ico wipfuza cose. Umwami acamuha amafaranga atagira uko angana, amuha amatongo atagira uko angana, amuha n'abantu bazomyitaho mu buzima bwiwe bwose. Umuhungu n'umugore wiwe batangura kubaho mu buzima bwiza cyane buturutse ku mugisha w'umuvyeyi. Aka gakuru karatwigisha ko mama wawe ari cyo kintu c'agaciro gakomeye cyane wigeze ugira mu buzima. Hari n'uwagize ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Kandi koko baranavuga ngo umunsi wonyene mama wawe yatwenze Uriko urarira ni umunsi uvuka wonyene. Rero nimba mama wawe akiriho mwereka urukundo rudasanzwe kuko ntuzigera wicuza. Nimba nakuri ruhande mubwira ati ndagukunda
munda yari Prospere nk'ibisanzwe. Ikiganiro cari Inyurabwenge. Inyurabwenge, Inyurabwenge, Inyurabwenge.